abavyeyi baramugaburira bakamukuza hanyuma amaze gukura akaguruka. Natwe nuko ndirishira hamwe nuko riravutse uyu munsi. Rivutse uyu munsi riravise iminsi rizobanza rikisunganya rigakura uburyo bugashira uburyo bwose mu kibanza kugira ngo butangure gukora. Iki gihe muga ntikizoba kirekire kandi zindege wese mugombaza none zizoboneka. Zibuzwa n'iki kuboneka zizoboneka nyene. None wowe ufata amashira hamwe abiri ere buri nasorujeya ukayashira hamwe utaboneye urutera uri kuraje. Irishira hamwe nishira hamwe rikuru cyane mu mashira hamwe manini mu Burundi rizoba rihari kandi n'uburyo bwose bukenewe buzoboneka kugira ngo ritere imbere nizo ndege ziboneke. Turi kwisi hamwe n'abandi turi kwisi turazi uburyo bose bakoreramo kugira baronke izi ndege. Si kuvuga twebwe ngo tuzoca tugenda tugure Boeing tuzokurikiza uburyo bwose abandi bakoresha ko bazijya nyinshi ziguruka. Hariho muri Sabena ngahangira arabizi nyinshi zijya ziguruka. Si kuvuga ko yanditse ko Uganda Airlines yayiguze 100% ari uburyo bwinshi butekekanijwe kugira umuntu aronke indege. Aha rero ni muhumure ko Burundi Airlines yavutse niteka ku Burundi nizina mu makungu nizo ndege zizoboneka. Abakozi bazogumaho mugaye contrat zobashasha none ko baharane contrat n'abamvayere babo ubunye batazoba kihari bazosinya amakontra mashasha mugabo bazogumaho mugabo basinya amakontra mashasha. Nibaza ko biraba aviation ya aeroport tazagura bi societe nshasha kuko bajya hari ama service ya aeroport atakogwa na Aero na Sobujeya mugabo bagira amakontra n'abandi bantu bagashobora kubaha ibikenewe. Ibyo biraba aviation civile ntibiraba kompanye ya transport aérien. Mwebwe mubanza mutwera kuri zinga muri journaliste murazi nimuduhe ivyiyumviro twera kuri zinga muduhe ivyiyumviro namwe murabarundi tukababana tuterera ivyiyumviro muvuga uti byiza muhera kuri 2 canke 10. Ikibazo namwe ndakibahaye nimucige nitwasubira guhura muzombarire muti ca kibazo twaracize hamwe ubu tubabwira ko mugura indege zingana buryo. None nanje ndibaza none covid irabujije indege kugenda ko n'ubu twama tuzibona muri aeroport byamaziza ku munsi zitari nke. Hari nka Ethiopia niza nka 5 kundwi, hari Kenya Airways iza nka kangahe kundwi, hari Brussels Airlines iza ngaha kundwi. Tugaza ha muri ministere twaba twasinya ama autorisation de survol mu makomane atari make aza ngaha i Burundi. Nga hariho covid uganikizibuza kuza cyo bituma twategekanije yuko komisiyo covid iziraraba baje muri mu ndege bose bakabanza bakabapima ko ata covid baza kugira ngo bakingire abene gihugu. Iyi rero corona niyo dutera ubwoba kuko iri kwisi yose kandi isi ishishikara ibaho. Nibaza yuko turi mu bandi si twebwe twenyene twoheza rero tukizera yuko aba baturiste bazoza bagume baza kandi mu kuvuga yuko muri tourisme turafise byinshi byo kugurisha. Mu minsi za tuzobatuma tubabwira ibya tourisme nabyo ngene bigiye gutunganywa. Aha rero ni mureme iyi kompanyi izoba nziza kandi izotera imbere izoteza igihugu imbere. Tugiye kuraba gestion yayo ngene izogenda kuko nico kintu gihambaye muri aya makompanyi ya transport. Ico kintu gikomeye tuzoraba kandi tugatanga ibyangenerwa byose kugira ngo ikore neza.